mwese mujejwe igisata nshingwabikorwa mu makomine, mwese murongoye ibisata, abajejwe ubutungane, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, umwe wese mu kibaro ciwe. Tugire amahoro, tugire amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi dufise akanyamuneza kadasanzwe kubona Imana yawuduhaye kugira dushobore gushika ngaha gushikiriza buramatari w'intara nziza ya Gitega. Nagira ubwa mbere abakengurukire mwebwe mwitavye uru rubanza, na cane cane mwebwe ndongozi na mwebwe musanzwe murongowe n'uburamatari mushasha, kubona mwaje kwifatanya nanje mu kumwakira. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko mumushigikiye, none ndabibakengurukiye cane. Imbere yuko tumubashikiriza tumubereke, twagomba kandi kugaragaza akanyamuneza ko kubona Uburundi bwaraye bwinjiye mu ntambwe nshasha, intambwe nshasha n'amateka mashasha. Banze nkeze mwebwe abarundi n'abarundikazi mwese, kubona mwebwe nyene igihugu mwaragendeye mu nzira yacu gushikaho mugishikanaho n'amakungu agitangarira. Ivyo mwaraye mwerekanye mu matora ni ikimenyetso kidasanzwe cerekana yuko tugiye ku yindi ntambwe, kandi tugiye turi kumwe twese. Mu gihe c'imyamamazo nari nabasavye yuko mwontorera abazoshigikira b'ukuri, ndetse nongera asaba yuko abarundi twokwerekana ikimenyetso c'urunani ko twese rusangiye urugendo turora mu nzira y'iterambere. None ivyo mwarabinyemereye, nagira ndabasabe muntize amaboko yanyu twikomera amashi twebwe abarundi. Turavye ivyaraye bibaye, turashobora kwemeza yuko Uburundi ari igihugu cisuganije neza. Ubu mbere turashobora kwemeza ko ari igihugu ata murundi akiraba mugenzi we nk'umukeba, turavye ibimenyetso mwatweretse. Ubu ahubwo turakwiye kuja ku yindi ntambwe, aho twitana ba mwana wa mama twese, kandi mudakuyemo n'indongozi, twese tukitana ba mwana wa mama, kuko turazi ko turi bene mugabo umwe. Uno munsi rero nakandi karyo ko guca turaba intambwe tugezeko, kugira ngo ntitugere dusubira inyuma. Tugeze ku ntambwe yihe? Twubaka igihugu c'amata n'ubuki. Turavye iyo twavuye, nama kenshi ndabibabwira, kugira umenye aho igihugu kigeze ubanza urabe iyo kiva. Nasanze Uburundi, abarundi twari tumeze nka bene Isirayeli bari mu Misiri mu minwe y'ubukoroni bwa Farawo. Hanyuma umunsi urizina Imana irabarokora, barava mu vyara vya Farawo, batangura urugendo bagana igihugu basezeraniwe, igihugu c'amata n'ubuki. Natwe niko kuko Uburundi bwari bwarafutanye buja mu minwe y'igikoroni, hanyuma turava muri iyo minwe y'igikoroni dutangura urugendo. Kandi urwo rugendo ntirwari rworoshe. Nkunda kubisubiramwo kugira ngo tubitegere.
igihe bene Isirayeli bari mu bugaragwa bamaze imyaka 40. Mwihweje n'Uburundi twaragenze imyaka 40 turi mu magorwa atagira uko angana, ubwicanyi, ubukene butagira uko bungana, dusa nyene n'abari mu bugaragwa. Muravye kuva mu 1962 mugateranya n'imyaka 40 muca mubona 2002. 2002 niho abarundi bari bahejeje kuvuga bati duhagarike ingwano, tureke gusubira gucanamwo, twubake igihugu cacu. Turabandanya rero ubwo rugendo, Uburundi turabutangura kububona, ariko nticabujije yuko hariho ababona yuko Uburundi bwoguma uko bwari buri. Kumwe kera babona bene Isirayeli baraba mu Misiri bakibuka ibihaza barya n'imyungu, hariho n'abandi bumva yuko Uburundi bwokwigumira uko bwari buri. Bituma urugendo twagenda nagwo nyene tugenda buke buke umenga turiko turanyinyana. Ico gihe cose twari tugitunzwe n'amana. Amana murazi ko yari imfashanyo Imana yabahaye, kuko mu bugaragwa ntihamera, ntavyo barima. Imana ibagaburira amana. Ayo mana ntawe bitaniye natwe bw'abarundi twarya imfashanyo gushika mu 2015. 2015 twari twinjiye rero mu gihugu cacu, nico gituma hari hagoye kujabuka. Murazi yuko abahora baduha imfashanyo baciye bazihagarika gushika n'uno musi, kandi bakizihagarika bari bazi ko duca dupfa, ariko batumye abarundi duca dukanura, dutangura kubona ko natwe dushobora kwironderera. Mpora ndagereranya n'igihe bene Isirayeli bajabuka uruzi Yorodani bagenda mu gihugu c'isezerano, nabo nyene ntibasubiriye kuronka amana, bace batangura kurya ivyimburano muri ico gihugu. Burya n'uno musi ntihabuze ngaha muri iki gihugu cacu abantu bagikeneye kurya ya mana. Uzosanga bariko baridodomba babona yuko bakeneye za mfashanyo, kubera batageze bigishwa ngo bamenye ko hajya twari mu bihe vyo kurya amana, vyo kurondera imfashanyo. Muhora muvyumva, hariho ababaza ngo mbega ko tutagira amadevize, muga ntibabaze bati mbega kare yava hehe? Amadevize yava mu mfashanyo. Uno musi rero kuva mu 2015 iyo mfashanyo ntiyagarutse. Ubu harageze rero ko natwe turonka ayo mahera mva makungu tuyirondereye, abe koko ivyimburano. Ntitwidodombe rero ngo turabuze amahera mva makungu, mu gihe tuzi neza ko yarameze nk'amana, ubu dutegerezwa kuyaronka tuyiyimburiye. Iki rero nico gihe tugezemwo, tugitegere kugira duce tumenya ico dukora. Ubu muri iki gihe turiko turahinyanyura itunganywa ry'intwaro y'igihugu kugira ngo dukore ibigororotse, dukore ibituma tuvuga tuti Uburundi tubukure muri ibi bihe burimwo tubushire mu bindi bihe bishasha, igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Nico gituma rero twagabanije intara, tuzigira intara 5 kugira dushobore gutunganya imigambi itomoye ku ntara, dushobore kunguruza igihugu, kuko intara itunguruje n'igihugu ntikiba ciyunguruje. Iyi ntara rero ari utuntu duto tujejanga, namwe muramaze kubibona. Iyo uri kurima umurima munini n'iyo uri kurima akarima kameze nk'akibare gatoyi ntibisa, n'umwimbu ntusa. Ariko iyo uri kurima umurima munini urigira inyuma ukawubona, ukabona aho uhombeye kugira ngo ushobore kwateza imbere. Nico gituma rero twagabanije intara 5. Mu migambi y'ubu rero
dukeneye yuko intara yose izo bishobora gutunganya imigambi yayo. Amahera akora mu kigega, ubu twafashe ingingo yuko ubushikiranganji bwose buzokwama bwerekana ico buzokorera mu ntara ku mwaka ku mwaka. Nico gituma muri iryo tunganywa ry'intara, ubu ubushikiranganji ubwo aribwo bwose buzoba bufise ibisata vyabwo mu ntara. Vyumvikana yuko rero mwebwe ndongozi hagiye kuba indongozi nyinshi mu bisata bitandukanye, kuko twasanze nko mu ntara ahazoba ibisata bike bizoba ari ibisata 12, uzosanga ari ibisata 12, ibisata 10 twaramaze kubibona. Ivyo bisata rero kimwe cose kizoba kijejwe iterambere muri iyo ntara, muri ico gisata. Nihaba hariho igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara, amahera yahora akoreshwa mu mwaka ari mu bushikiranganji, iyo ntara izoba yifitiye ayo mahera ajanye n'ico gisata mu ntara. Kugira ibi tubigira kubera iki? Dukeneye ko Burundi butera imbere, dukeneye ko intara zitera imbere, kandi bene ntara ari bo nyene bakurikirana ingene bariko barakora mu bijanye n'iterambere. Igisata ico arico cose, mbere nagira ndababwire, n'igisata kiraba abakozi n'akazi kizoba kiriyo mu ntara, imishahara izoba yaduze. Bamwe rero bahora banka kuduga iwabo, ngukiza kiri iwabo. Nagira ndababwire yuko umwe wese bagiraje guteza imbere intara yiwe, kuko niwavuga uti ngiye guteza imbere iyindi ntara, bazokubwira bati hitamwo ubu munyentara canke ugende mu ntara iwanyu, kuko ntuzoja kurya amahera yabo hari iwawe iwanyu. Indongozi mwe muravyumva, rero bari bazi ko ari ukuzoja kwiyicarira i Bujumbura. Umwe wese ubu naje guteza imbere iwabo, kuko amahera mwahora muja kurondera i Bujumbura twayaduganye. Ubu twopfuma twumva uzova muri komine y'inaka agenda ku mugwa mukuru, hako twumva wavuye mu ntara aja mu yindi. Ubu rero nico gituma ari igihe gikomeye cyo kwigisha indongozi kumenya ico arico uburongozi, kuko ubu ntidukeneye wa murongozi wo kwicara gusa yiyicariye ngaho akahembwa yicaye, kuko twarabonye ko abagwanira ibibanza bose bagwanira ivyicaro. Muze mwumve niko babivuga, bagwanira ivyicaro. Ubu rero ntidukeneye uwicara, dukeneye indongozi iba karorero. Indongozi y'ukuri rero na karorero ni cirore abenegihugu birabamwo. Niwaba uri buramatari ukaba ata kintu na kimwe ufise wo kwerekana c'akarorero ngo bakwigane, ubwo buramatari uzomaramwo igihe urume rumara. Utegerezwa gukora uba karorero, ntuzoja kwirukana abari kwirigara nawe wirirwa kwirigara, bagusaga kuri kontware uri mwirigara, none uzobankira gute babwire ko ari binebwe nawe uri kinebwe? Utegerezwa rero kwerekana ico bo kwabura ko ubikiro icirore birabamwo. Indongozi n'umusuku atunganya ivy'abenegihugu. Iyo rero uri kuratunganya ivy'abenegihugu, ubitunganya ku neza yabo, umenye ko ari gwabo, uri umusuku wabo. Nico gituma umurongozi wese ajejwe intwaro ategerezwa kumva ko abenegihugu bose bazinanye, akibona, bakagira inimero ya telefone yiwe kugira ngo iyo bagize ibibazo baronke uwo babaza. Umuburamatari atazoba inimero yiwe izwi n'abenegihugu, tuzoca tumenya ko adashaka ko aba umusuku wabo. Turashaka yuko ubu dukora turi mu runani, abarongowe be n'indongozi bose bari kumwe. Nico gituma rero nitwaba twari twaramenyereye yuko ubu tugiye kurya ivy'igihugu twicaye, tube turiga guhindura ingendo, tumenye yuko turi abasuku.
indongozi niwe yerekana umwonga uhuma n'udahuma. Hariho ibibazo vyinshi mpora mbona mu bene gihugu basigaye bameze nk'intama zitagira umwungere. Yesu niwe yagiye kwigisha, hanyuma yibaza ngo ararushe, ngo agiye kuruhukira hakurya, aca asanga ba bene gihugu ariko arigisha bamutanzeyo. Ngo arabaraba, yumva ikigongwe, ngo abona nk'intama zitagira umwungere, aca ahitamwo kuba aribo yigisha ataruha. None rero namwe mumenye ko ari mwe mwerekana umwongo uhuma n'udahuma. Hariho abenegihugu bazi yuko bashobora kuzorya batarushe, bamwe bama kwirigara, bakibagira yuko irigara ataco ryimburako. Abenshi mbere basigaye biyita abakomisiyoneri, aho umurimyi agenda kurima hagashora utabirimye. Burya bobo babonye bironkeye amahera mu bukomisiyo bwabo, ntibigera bamenya ko bariko barica igihugu. Ni mwebwe mubizi muvuga muti umuntu wese nashore ivyo yarimye. Ntushobora kuzotera imbere ataco washoye, ntushobora gutera imbere ushora ivyo utarimye, kuko uba uriko urarya ivyagusa. Kurwanya ibiyayura mutwe, hariho abazi yuko ibibazo vyabo bizohezwa no kunywa ibiyayura mutwe. Hariho abamaze kwita mu kaboregwe, bakibaza ngo kunywa ukaboregwa ngo nibwo bugabo, mugabo akibagira ko bariko bariyica. Bajya bacuruza zirya nzoga zica abenegihugu, bobi wabo bikenereye amahera gusa. Mwebwe nimwe muzi yuko bariko barazana wa mwongo uhuma, mukamenya ingene murera abo benegihugu bave mu kaboregwe, bumve yuko iyo barose udufaranga ari utwo guteza imbere umuryango. Iyo ugiye mu kaboregwe ukaja mu birayura mutwe, uba uhejeje kwica ubuzima bwawe. None ko twashaka ko umurundi azora ashika mu zabukuru atakigira utuguva afise imyaka 100, none mwumva nitwabura kwagwaruka rutarakwiza n'imyaka 40, igihugu kizotera imbere gute? Mwebwe rero indongozi nimubereke ingaruka mbi. Muravyibuka mu minsi yeze Kanyanga yari yigaruriye abantu gushika ata mugabo agiterura n'umuntu amujana kwa muganga. N'ubu hariho inzoga z'ibiyayura mutwe nama numva abantu bariko baranywa. Mwebwe rero ndongozi tangura mubereke yuko ari uburozi nabo bariko bariroga. Mwebwe ndongozi mwerekana umwongo uhuma n'udahuma, kurwanya ibisambura imiryango, kuko bariko barasambura imiryango kenshi ntavyo bamenya. Abagabo urasanga yirirwa kwirigara, hanyuma akagenda umwimbu wose yarose akawumarira mw'isoko, agaca ajana muri vya biyayura mutwe n'inzoga, mugasanga umuryango inzara irabishe, ubukene burabishe. Duhora tubibona. Urabona umuryango wabona yuko wimbuye, woshoye, ukagurira agahuzu keza umwana, ugasanga abana bambaye ibishambara, ugasanga abana bari buzuye ibihoma, umenga nta sabuni iriho, kandi wabona wari umuryango wari wimbuye kubera abagabo gito. Hari n'abandi basambura ingo, abarenga ibigo bagasambura ingo, ugaca usanga rero iyo imiryango ipfuye n'igihugu kiba gipfuye, kuko murazi yuko ibwirizwa shingiro rivuga neza yuko igihugu cy'u Burundi gishingiye ku miryango. Umuryango rero upfuye n'igihugu kiba gipfuye. Nico gituma mwebwe ndongozi mwoguma muhimiriza kugira ngo ingo zacu zikomere, haba mwumvikano mu miryango. Mwebwe ndongozi mujejwe kwerekana umwongo udahuma. Hariho abahungabanya umutekano w'abandi, nimwe mubijejwe kugira ngo mugwanye abo bose bohungabaniza umutekano w'abandi, kugira ngo tuje ku bikorwa twese dufise umutima mu nda. Mwebwe ndongozi nimwe mujejwe kugwanya akarenganyo. Abarundi barangana mu vy'igihugu vyose, none ko bangana mu vy'igihugu cose bategerezwa gutunganirizwa kumwe.
turagwanya akarenganyo. Nico gituma indongozi kizira kikaziririzwa kwiga igiturire canke igira ka mwana wa mama. Muri ivyo bikorwa rero mwebwe mujejwe intwaro cane cane buramatari urafise ibishigikizo bigushigikira muri uwo mugambi. Abo bose bagira ibintu bishobora kwiyononera ubuzima bwabo canke ubw'abenegihugu, turafise inzego z'umutekano. Abo bari barongoye inzego z'umutekano mu ntara ni ibishigikizo vya buramatari. Mubimenye abari ngaha, ni mwebwe buramatari yikorako iyo ariko aratunganiza abenegihugu kugira ngo batunganirwe. Mwebwe mujejwe ubutungane, ni mwebwe bishigikizo vya buramatari kugira ngo amatata ari hagati y'abenegihugu mushobore kuyatatura atangorane zibaye. Rero mwebwe bacamanza, mwebwe mujejwe umutekano, mukumva buramatari aje kubabwira ati ngaha haragahaze abenegihugu ntibamerewe neza, mubategere. Abacamanza nibo bakunda kuvuga ngo bubinjiriye, mugaguhamagara umukuru wa sentare ukamubwira uti ngaha bariko bambwira imanza za ngondagonde, abenegihugu ntibagihema, birirwa mu bucamanza gusa bunguruza basubira. Ntivyari vyiza ko hari urubanza ruva mu ntara ngo rugiye muri sentare y'iyungururizo. Umukuru wa sentare, wewe utwara sentare nkuru y'intara, ubimenye neza ko ari wewe ujejwe ubutungane muri iyo ntara. Umenye yuko urubanza ruvuye mu ntara yawe rukagenda muri kurudapere, wewe uba wananiwe. Urubanza rwose rugenda muri sentare y'iyungururizo, uzumenye ko ruze rugenda utaruzi, ntaco uba wamaze. Gerageza rero ufashe buramatari kugira ngo abenegihugu bareke kuguma bazembagira, kuko umucamanza wo mwiyungururizo n'umucamanza atangura bose n'abacamanza. Kubera iki mutabihereza hasi kugira abenegihugu baronke umwanya wo gukora ibikorwa vyabo? Mwebwe mujejwe umutekano no kurereka ntihagire abaza barononera abandi. Buramatari eja kwikozeko akavuga ati hariho abantu hari abaguma bononera abandi, hariho abonona imirima biba. Umenye ujejwe umutekano ko atazoba kwinjiriye, ahubwo mugiye gukorana kugira abenegihugu mubumvirize, mutore umuti w'ibibazo vyose bafise. Buramatari ajejwe guhanura, mugabo ajejwe no guhana. Nico gituma izo nzego z'umutekano n'iz'ubutungane ziri muri iyo ntara yiwe, kuko hari abigira ibiro biteze nabo baba bakwiye gusubizwa hasi. Indongozi kandi ni umuvyeyi. Umuvyeyi ntiyigera agira amatati n'umwana. Nama ndabivuga, nitwaba dushaka kugira leta mvyeyi, uburongozi buvyeyi, nuko twomenya ko uburongozi bw'igihugu butigera buburana n'abenegihugu, ahubwo burabatunganiriza. Hariho ibintu nama mbona ngo ngiye kuburanya leta. Uburanya leta gute kandi nawe uyirimwo? Ahubwo indongozi nizigutunganirize. Buramatari navyumve yuko ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo umwenegihugu bamutunganirize. Ntituze twumve umwenegihugu ariko aburana n'inzego za leta, uwurongoye urwo rwego aba yahemutse. Ikindi mwomenya rero nibiraba cane cane buramatari. Buramatari ni icariho c'umukuru w'igihugu. Buramatari ni icariho c'umukuru w'igihugu. Mu ntara umukuru w'igihugu murabona ntiyo hatambikiza hose, hategereza kuba icariho ciwe mu ntara. Mugana buramatari arafise nawe icariho ciwe mw'ikomine musitanteri. Musitanteri nawe arafise icariho ciwe mw'izone, n'umushefu de zone. Shefu de zone arafise icariho ciwe ku mutumba. Umukuru w'umutumba arafise icariho ciwe mu gacimbiri. Umukuru w'agacimbiri arafise icariho ciwe nyumba kumi. Abo bose rero nukumva yuko dukorana mu runani. Twagize amakomine nayo tuyagira manini manini kugira ashobore kurangura imigambi yayo muri wa mugambi wo kwegereza uburongozi abenegihugu. Ariko kandi
twaragize n'amazone menshi kugira ngo umwenegihugu ntaze ashikire uburongozi yatamye. Nico gituma hariho ibisata abenegihugu bakenera ku munsi twashize mu mazone. Aho bukera muriko muratora abakuru b'amazone, ntimuze muhave mwihenda ngo muzane ibigaba, muzane abanywa rumogi zamborerwa, muzane abarenga ibigo, muzane abarongora amazone bashoboye koko kurongora amazone neza ku neza y'abene zone bose. Amazone ubu azoba akora ibikorwa mbere bitazokwirirwa birashika no mu ntara, bizogarukira ku makomine, kandi n'amakomine niko kuko nayo afise ibisata vyinshi. Ikomine zirafise ibisata birenga navyo nyene 10. Ni ukuvuga yuko ubu ibikorwa vy'abenegihugu vyose indongozi zibikurikiranira hagufi kugira ngo tugwize umwimbu. Buramatari rero uricariho, abenegihugu muri ngaha mwese mwumve yuko uko umuvuga ngo ngiye kwitura umukuru w'igihugu mukwiye kushikira buramatari vyamunaniye. Ahandi hoho nimwaza iwanje muzoba muje kurega buramatari ko vyamunaniye. Nimwarinda munshikira buramatari navyumve, nibarinda bashikira bizoba vyerekana ko buramatari yananiwe. Buramatari nukwamana n'abenegihugu, niwe acungera ivy'igihugu dusonera. Nama ndabisubiramwo, hariho ivy'igihugu dutegereza gusonera. Ubwa mbere n'ubutunzi bw'igihugu. Nihaba hariho ibikoresho igihugu gikoresha, hariho ba musitanteri bazi ko imodoka ari iwabo atari ya komine, hariho abazi ko ibyo bikoresho byose ari gwabo atari bya komine. Ivy'igihugu dusonera n'ubutunzi bw'igihugu, yaba amafaranga, vyaba ibikoresho, yaba amatongo, n'ivy'igihugu. Nico gituma dutegerezwa kubisonera. Buramatari rero niwe ajejwe kuraba ko ivy'igihugu dusonera bisonewe. Hariho amategeko y'igihugu, abantu barenga amategeko y'igihugu dutegereza kuyasonera, ntagiye n'umwe arengera amategeko. Tumaze iminsi turiho turakora kugira ngo tugwanye abiti. Ubundi wo dusonera n'umuntu, iki kiremwa muntu twebwe turi dutegereza kwisonera. Umuntu w'Uburundi ategereza gusonerwa. Utemeye gusonera umuntu uwo ari we wese abarenze abakoze amakosa, kandi ategerezwa kuyahanirwa. Buramatari rero ajejwe kugumucungera neza ko ivy'igihugu dusonera vyubahirijwe, n'ubutunzi bw'igihugu, umuntu w'igihugu, amategeko y'igihugu. None rero turumvise buramatari ico ajejwe, natwebwe rero tubanze twimenye twebwe turongowe na buramatari. Baze ndababwira ikintu kimwe, buramatari arakomeye. Umuntu atwara umukuru w'igihugu, none buramatari w'Igitega ntatwara umukuru w'Igitega, umukuru w'igihugu ntavuka Igitega. Nanje ndi umwenegihugu w'Igitega, buramatari aratwara umukuru w'igihugu. Narigeze kubivuga nti jewe ntwara umutumba umukuru w'igihugu abako, nawo kwereka abantu ko nkomeye kuko nanje ntwara umukuru w'igihugu. Navuze nkari ikiriri ku Kirimba ubutwara irya quartier, ntindiwe ndiko ndatumira mpimiriza gukora ibikorwa rusange, nohera ku Kirimba nti ibikorwa rusange tuzobikorera hanaka, nkamutumira. Kandi rero n'abandi bajeje umutekano ntibafise uburenganzira bwo kumubuza, kuko ingo zose ategereza kumenya ingene zimeze. Buramatari rero nanje arantwara nk'umwenegihugu w'Igitega, nico gituma mbaye ikinebwe agasanga nanje ntacompa amaboko. Arafise uburenganzira bwo kumbwira ati narinzi ko ari wewe wotanga akarorero, none niwe utagira n'akarima n'akamwe. Arafise uburenganzira kubimbwira. Nico gituma mvuga nti dukeburane natwe twebwe abenegihugu. Buramatari ntatwara intama, naho tuvuga ngo ameze nk'umwungere, nukugira yerekana umwongo uhuma n'udahuma. Abenegihugu ntituri intama, ntituri babandi bakubita inkoni ngo ntiwone. Abenegihugu turi abantu tuzi ubwenge. None rero ko turi abantu, tumenye n'ico twokora.
turi mu gihe turiko dutera turora dufata inzira irora ku gihugu giteye imbere. Kugira ngo ushire igihugu giteye imbere utegerezwa kuba nawe ufise imbonakazoza yawe. Hariho abantu duhora nkababaza nti imbonakazoza yawe ni iyi? Nzosaba akazi muri leta. Iyo ni imbonakazoza. Ndashima cyane urwaruka rw'ubu urubajije rw'imbonakazoza ruca rukwereka imbonakazoza yiwe icyo agomba gukora. Hariho umwe mu rwaruka aheruka kunyandikira ambwira ati ngiyi imbonakazoza yanje, acambwira yuko yamaze gutegera neza ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Acavuga ngo aho nciye hose mbona amata, mu maresitora yose mbona amata, ngo mugo ubuki ntabwo mbona. Ngo none tuzoba ko igihugu ari igihugu c'amata n'ubuki gute ubuki nabwo tutabubona? Acambwira ko imbonakazoza kiyiwe ubu agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo yorore inzuki haba ubuki bwinshi muri iki gihugu citwa igihugu c'amata n'ubuki. Murumva nk'uko afise imbonakazoza. Abinyeretse neza nace ndamutumako, ntidutaje akarorero ntimperi wanje ntinguheri wanje. None ntiwumva yuko afise imbonakazoza nk'ubu amahera sinaciye ndamuha yo kunkorera imizinga. Umuntu wese rero ategerezwa kugira imbonakazoza. Mwa misore mwe, mwa nkumi mwe, mubimenya yuko wa musore we imbonakazoza yawe si ukuvuga ngo nzozana umugore nkunda. Mwa nkumi mwe mukumva umusore aje arabwira ati nakugomwe, mbona uri mwiza, mbona wewe tukubakana tugashinga urugo. Uramubwira uti banza unyereke imbonakazoza y'umuryango yawe. Akazomubwira ngo ndagukunda, iyo si imbonakazoza. Uramubaza imbonakazoza y'umuryango agiye gushinga ayikwereke. Akubwiye ngo imbonakazoza ndagukunda siyo, nakwereka icyo ashoboye. Nawe wa musore we mukurondera mwubakana urugo, banza urabe ko iyo nkumi ifise imbonakazoza. Umenye ko ari uwo mugiye gukorera hamwe kugira ngo muzane ivyo mu muryango. Muri iyo minsi iheze cyane cyane inkumi wamenga no kwigira ku muntu yitwa Bigwa gusa. Nari mwavuga ngo agiye kwabigwa. N'umusore yitwa Bigwa. Noneho rero turabihinduye ubu ugiye kugira mugire ishirahamwe ry'umuryango muteze imbere umuryango wanyu. Ubu dukeneye umukenyezi nawe afise icyo azana mu muryango atari wa wundi yamarindiriye umugabo wiwe. Abagabo bahora bagaya abagore rero ngo ntaco bamaze, n'abakenyezi tumaze iminsi tubahimiriza kandi ubu baratanguye kuja ku kivi. Mbere basigara ururirimbo ngo n'ipfundo ririko ngo harimwo n'inoti. Abo n'abakenyera rugamba. None ubu nasanze bose uwo mugambi barawushigikiye. Nta muyifebe, nta mufrodebu, nta mukenyera rugamba, ubu bose ni ugukenyera zikaguma kuko twaraye dutoye hamwe. Kugira ngo nihaba hari abagiye imbere bakenyera zikaguma bagashira kw'ipfundo n'inoti zikajamwo, n'abandi bakenyezi nabo bumve ko inoti zitegereza kujamwo bigana abandi. Twese twubake imiryango dushize hamwe. Umwe wese rero agira imbonakazoza. Umuntu wese ari ngaha shaka ubura umushoferi. Kuba umushoferi si imbonakazoza, kuko uzosaza utahe uzocubaho gute? Cyane umunsi wabuze imodoka utwara uzocubaho gute? Nagira ndabibira akabanga muve ngaho umwe wese avuga ati mbece baka kazi mfise uno munsi kohera nocambaho gute? Imbonakazoza kawe rero ni wobaho gute ata muntu aguhaye akazi. Kugira umenye imbonakazoza yawe banza umenye uti naremewe iki. Umwe wese niyibaze mu mutima iwe iti ni kubera iki Imana ikandemye ngo mbe impene? None ko Imana yaremye ibikoko ni kuko wewe yakuremye uri umuntu. Raba ico yakuremeye. Yakuremye uhindura isi. Gira rero ico ukoze mu mbonakazoza yawe uvuga uti jewe mu mwaka uyu n'uyu nzoba meze uku. Turiko turatunganya udutabo twerekana umuryango wifashe ingene ubumeze.
kugira ngo mu rugo rwose tuze twige ingene tuzoba tumeze mu mwaka w'2040 umwe wese yige iwe. Ndazi yuko ari abamaze kuhashika, abo nabo barahashitse ntibasubire inyuma bafata ukuboko abandi. Naratanze akarorero, niba waramaze kubaka inzu nziza irimwo amakaro hakabamwo n'akazu ka sugumwe utakinyagirwa, none ayo mahera wubakishije ubu uzoca uyakoresha iki ko aho wayakuye hatazivye? Uca ugira uwundi mugambi, uwo mugambi ugashobora kuha n'akazi uwundi, uwo wundi nawe agashobora gutera imbere. Nimuve hasi rero twese dukore, Buramatari azadusange ku kivi. Ndagasubiramwo, Buramatari azadusange ku kivi, sitwe tuzomusanga mu biro, niwe azodusanga ku kivi. Buramatari mbe ndabigusaba, uno munsi ufise amakomini 9 muri iyi ntara. Amakomini 9 kuyagendera murumva ni iminsi 9 gusa mu kwezi. Ndagusavye rero Buramatari n'imiburiburi mu ndwi ugendera amakomini 3, ugendera amakomini 3. Hariho ingwara kubera kera kwari kwicara gusa, wavuga ko abenegihugu bazosanga mu biro, basange ku kivi. N'imiburiburi mu ndwi ugendera amakomini 3, wumviriza urabe ivyo bariko barakora, ubereke inzira bofata, ico bokora, wongere ubahe n'impanuro. Birumvikana rero yuko iminsi 3 mu ndwi mu kwezi n'imiburiburi amakomine yose uzoba wayagendeye, uzoba wabumvirije, tubatunganirize bariyo baba. Hariho twebwe abenegihugu, ndacari ngaho ku benegihugu, tuje ku kivi. Hariho ababaza ibibazo, ugasanga ugiye mu nama ya Buramatari ngo kugira nze kubaza iki kibazo. Imbere y'uko ubaza ikibazo ubaza ico igihugu kikumariye, baza nawe wishure uti mbega jewe igihugu ndakimariye iki. Imbere y'uko ubaza ico igihugu co kumarira, banza umenye ico kimariye, kuko igihugu ni ca twese. None abo bose baze kukumarira iki nawe ataco bamariye? Je ndafise ico nkumariye, nawe urafise ico umariye. None rero imbere y'uko ubaza ikibazo urabanza nawe uvuga uti jewe nagiye nkora iki n'iki n'iki n'iki, aho binaniriye naha aniho nkeneye ko igihugu kinsahiriza. Abenegihugu tugere dufise mwene ivyo bibazo, ntitugere tuvuga ngo tugiye kuremereza ibibazo indongozi, mugabo natwe tugende tugiye kwerekana ico tumaze. Ivyo gukora biriho, reka ngere ndabiberetse. Nababwiye ntihagire uzovuga ngo ndi umushoferi ngo je ndafise imbona kazoza, kuko ubushoferi burahera ugataha muhira uburuhiro. Hariho uburimyi n'ubworozi. Uburimyi n'ubworozi nico kintu ca mbere nasanze kiri mwitunga ridasanzwe, ndetse n'Imana yashatse ko turema ubutunzi duhereye mu guhingura iyi si. Nta muntu nabonye yagiye mu burimyi n'ubworozi yahomvye. Nivyo ugitangura hararuhisha, kuko gusitura umushike ntivyoroshe, mugo umaze gusitura umushike biratangura bikoroha. Waciye imiserege neza, amase yawe ntahaja. Mugerageze iyo muriko murarima, mwongere mubungabungiye isi mu guca imiserege kugira ngo arya amase yanyu ntihagire hagenda. Turipfuza yuko atamazi yoshika mu mwonga atagiye aranyengetera, kuko arya amazi amanuka mu mwonga n'amase yanyu abagiye. Muraba ingene Ruvubu n'ubu turi muci, usanga rusa n'inginagina, arya n'amase ariko aragenda. Uburimyi n'ubworozi rero tubikomeze cane, twongere dutere ibiti. Mwebwe banyagisagara muba muri Gisagara ca Gitega, gerageza ntihagire urugo na rumwe rutabamwo ibiti vy'ivyamwa. Gerageza mu mirima yanyu mutere ibiti bibana n'ibiterwa. Ico si kinyoma, jewe narateye amakereveriyo mu murima wanje, hanyuma nca ntera amatugu acaranda kuri ya makereveriyo. Murumva n'ikereveriyo ricera ibicamwa. Iyo hageze gutera ibiharage, ikereveriyo ikiguha
ajya amashami ava ku birembezo kandi ayandi acamera. Nasanze ari igiti cyiza cyane cyo kubana n'ibiterwa. Hariho ibiti rero bibana n'ibiterwa, ntimugire ubwoba bwo kubitera, ahubwo navyo bizoca bija kw'amabungo, amatugu arandireko hanyuma usorome. Ivyo biti nivyo bizorandirako ibisunzu uheze usorome. Kandi ico gihe niyo imvura iguye amazi aza buke buke agaca anyengetera ngaho nyene, azokuma hatevye. Ikigira kabiri n'igisata c'ubutare n'agataka. Rirya n'itunga Imana yaturemeye. Nagumye niyumvira ubu bukene bavuga ngo igihugu kirakenye, dufise ubutare bwinshi, birantangaza cane. Casanga ya mana yadusamaje, imfashanyo yadusamaje. Kuko igana yadusamaje, nimwibaze maze gutora ibinogo birenga 5 abazungu bimbamwo ubutare bakabutwara. Mugabo tumaze imyaka irenga 60 baragiye n'ivyo binogo tutabibona ngo tubone ko ari mu butare. Mu Kirundo nasanze ari kinogo twaratanguye kwimba, aho mukera mu minsi iza muzabona tutangura gushora. Ikindi kinogo nagisanze mu ntara ya Muyinga ibuhinyuza. Ikindi kinogo nagisanze aho iwanyu Igitega. Imakebuko nasanze bari mu butare bagatwara. Nsanga ahirya imukanda naho nyene bari mu butare bagatwara, kandi ntabwo bamaze. Kubera iki turasoroma uwo murima weze. Ubutare rero nafashe ko ari umurima weze w'abarundi bose, dutegereza gusoroma dushore, hanyuma twinjize amafaranga azotwakira amabarabara, amashure, ibitaro n'ibindi. Turakeneye vyinshi tuzokubaka. Nico rero gituma igisata c'ubutare ngomba mpamagarira abarundi tubwimbe. Ubu turafise urwaruka rwamaze kwiga ibijanye n'ubutare n'agataka. Turafise urwaruka rugifise ingufu rushobora gusekana n'amabuye bigakunda. Hari haho nabonye hari ubutare bworoshe kwimba, nanezerewe cyane. Ejo numvise ko batanguye, nari nabaye iminsi 100 batangure, ni mu ntara ya Kirundo. None ejo baraye batanguye, urwaruka rwatanguye. None namwe twipange, twisuganye, abo batagira ico bakora bigwa ku marigara, tugende dutangure kwimba ubwo butare, Uburundi nabwo buronke ico bushora mu makungu, hanyuma abimba nabo bazohembwa. Kuko ubu tugiye gufata ingingo yuko tubwira tuti uzanye itoni ya korota tugwa amahera nganuko. None ntuzobuhembwe. Uzanye itoni ya kaziterite uko nyene, uzanye itoni ya titane uko nyene, uzanye itone ya lithium uko nyene. Tubwegeranye ubwo butare tubusorome, kuko n'umurima weze w'Uburundi, tubusorome hanyuma dushore. Nimwasubira kuvuga ko Uburundi bukenye, tuzoraba iyo vyavuye. Urwaruka rero aho ndarutumiriye, twaraye tuvuganye na wa mugambi wa payeje abawurongoye, yuko babwira urwaruka mu ntara zose rutangure kwimba ubwo butare. Muzohatorera koyokwe n'igihugu kironke amahera mva makungu twamatuvuga. Ikindi gisata kizana amahera no gukwega ba mukerarugendo. Abarundi batahora baninaza Uburundi, duhindura imvugo kuko twamaze guhinduka no mu muzirikanyi. Abanyamerika bonyene banyibwira amaso mu yandi ngo bariko bahema ngo impuhemu zivuye mw'ijuru, kubera babona kw'ijuru. Iki gihugu nta munyamahanga n'umwe aravuga ko ari igihugu kibi. Hariho uwundi yaciye ambwira ati nukuri maze kuja mu bihugu vyinshi, igihugu ca mbere gitunze n'Uburundi, gifise ivyo kurya biryoshe. Tubakwega rero bazane arya amahera yabo baze kuyarira i Burundi, niho bizogenda neza. Ico gisata kirashobora gukwega amahera yose akinjira. Ngaha murafise ku mashuha ngaha hirya, ni hirya gatoyi ngaha arya amashuha. Nimuraba Abarundi bazi gukora ubunyene bahingure neza, muzobona abanyamahanga baza kuyota, bazoza bazanye amahera. Nitunga rizo ryinjiye mu ntara yanyu. Mufise imisozi myiza ngaha, irya misozi nimuyihinganure neza,
gushikaho ikwega kwega abanyamahanga. Ico ni gisata kizana ubutunzi. Ikindi gisata musanze ubu muriko murakibona ni ivyerekeye ubuhinga bwa none bugezweho, ubwonko. Umuntu wese aronke ico ashora, shora ubwo bwenge bwawe. Ubu dukure bijya vuga ngo ugiye gusaba akazi, vuga uti ndashoye ubwenge bwanje. Nta gusaba akazi, shora. Hamwe baza kukurondera, abize rero tangura ubushakashatsi kugira ngo ubu bwenge bwanyu nabwo mubuzanisha amahera. Ngira ngo ibi ndabivuze kandi mu ntara ya Gitega ntawombeshuza kuko twoca tugenda kwa Gasape hajya hirya. Si ubwonko bwiwe none bwazanye rirya tunga. Jerusaleme hotel, genda mumubaze Gasape muti yavuye, muza usanga yavuye muri ubu bwonko, yarashoye ubwenge. None rero niki ni gisata kizana itunga, nimukora ubushakashatsi kugira mushore ivyo mwahinguye. Amahinguriro rero ni ikindi gisata kituma iterambere riza, kuko duhingura itunga kama tugahingura ivyo twimbuye. Nico gisata tucizurukira. Ni haba hariho abahingura amazi uno munsi, we niba uhingura makeyi, ni muje hamwe n'abandi bahingura amazi, turonye amazi menshi tuyashore mu bihugu biyakenye. Ugiye muri bijya bihugu byo mu Barabu hariya mu Bugaragwa, igiciro c'amazi kirusha igiciro c'igitoro. Hakugura amazi wogura igitoro hariya. None ni kubera iki tuvuga ngo turakenye igitoro dufise amazi? Aho igitoro gica kiza mu Burundi ntitwacisha amazi kugira ngo natwe tuce tugura ico gitoro tubuze. Abahingura rero tangura muhingure. Birashoboka ko dushobora gushora amakontenere hariya i Buraya, amakontenere y'amazi. Turashobora gushora ibintu bitandukanye ngaha. Tugwize umwimbu rero tuve muri ubu bukene. Niyumvira yuko dukanura turakanuye. Umwe wese nagira ico akora ashobora gushora. Ntave ngiye gusaba akazi, yumve yuko ahubwo ashoye ivyo yimbuye. Ni muri iyo ntumbero rero, imbere yuko nshikiriza buramatari nanashatse ko tubanza kwigishanya kugira ngo tugende twese tuzi ico tugiye gukora muri iyi ntambwe nshasha Uburundi bwinjiyemo. None rero kw'ivyo mpeze kubivuga, nagira ubwa mbere hangure gukeza buramatari. Ndamukeze kuko kubona muri iyi ntara yose ya Gitega uko ingana, ariwe amajwi menshi yahuriyeko, nkumva bose bambwira bati tubona yo bishobora, agashaka kuturongora n'urya. Kandi narakurikiranye, ndumviriza mwese abanyagitega, ndetse narumvirije n'abandi bo mu zindi ntara, bose baravuga bati urya mu buramatari arabishoboye. None ndabasavye mukome amashi kugira ngo tumwakirane igishika. Ko rero mumuravye mukaraba kahise kiwe, ubukerebutsi bwiwe, muvuga muti azovamwo ikintu, twagira tumusabe ntazatumara amazi, ntazatumara amazi. Iyi ntara ya Gitega ukuyirose, ubaze uyigenzure urabe neza ingene uyirose isa imeze, uce wigira inama yuko nawe uzoyisubiza yagwijije na kabiri. Gushika bavuga bati mbe ujya mu buramatari umunsi twomubura tworonka uwundi wahe. Intara ubu tuyiguhaye ukazoyisubiza ukwiri, uzobura ikigaba, urumva uzotumara amazi. Utegeza gutera iyindi ntambwe, raba utubuze ibibuze byose muri iyi ntara, uvuga uti ntegereza kubizana, nibwo butwari. Ntuze rero uze kurera wibaza ngo uje kurera amaboko. Hari wambwego igituma mu Burundi tutatera imbere, ngo bakubwira ngo iyi ntara ukuyirose ngo bari kuzoyigaruka uzoyisubiza. Hamwe twabaza vena nk'ubu agaca tubwira ngo uko niko narose Gitega, turabizi none nuko atariko yaza. Ni umukomera amashi nawe, kuko
niho mboneye n'akaryo ko gukeza abahora arabura amatari b'izi ntara zitatu zigize iyi ntara ya Gitega. Uko bakiriye intara nta n'umwe nabonye ayisubije imeze uko yayisanze. Hariho intara ico gihe wamenga iri inyuma, intara ya Mwaro, hariho amakomine arimwo inzara, nagasabe buramatari wa Mwaro mumukomera amashi. Hariho amakomine akenye, cyane cyane ikomine yari ikenye yari ikomine ya Rusaka na Gisozi. None naragiye yongeye gutembera ndaba usanga koperative yo mu Rusaka ifise miliyoni zirenga 500 kuri konti. Nukuvuga yuko vyerekana yuko kuva mu 2020 intara ya Mwaro yarakoze gushikaho ubu yigiye mubona neza ko yahindutse, n'isura yayo yarahindutse, si kumwe yariri. Ikarusi yari mu ntara nazo zari inyuma. Naragenda araba amakomine yari inyuma, murabona hariho amakomine ari kure, nka za komine Nyabikere zari ziri kure, Mutumba zari kure, hariya Gitaramuka wamenga ni kure. None ubu naragiyeyo nsanga amashure, nsanga abantu barubatse amazu y'amabati. Hariho komine Gihogazi yo nayigiyemo nsanga natse kuzimira kuko hasigara igisagara. Buramatari yatwara province Karusi nagira nsabe mumukomera amashi, yarakoze ibikoringa. Uwagitega wewe niho mwama, twirirwa turavuga vyinshi, murabibona mwebwe nyene aho muciye murabibona. Gitega kugira ndabibone neza ndaba mu bwinjiriro bwayo kuko niho hari inyuma. Aho winjiriye hose, naho uvuye mu Ruyigi winjira Gitega usanga harahindutse. Uvuye Ingozi winjira Gitega, Mutaho muribuka ariko navuga nta Mutaho muzobona ka etage, none ubu ama etage asigaye ahari. Uvuye mu ntara ya Rutana winjira Gitega ucubona nyene ko winjiye Igitega. Uvuye mu ntara ya Muramvya ukinjira Gitega ucubona ko winjiye Igitega. None buramatari yahora arongoye intara ya Gitega aragisabe nawe mumukomera amashi mumushimire. Ababuramatari hariho byinshi bahinduye, n'imyidogo yari hari mu 2020. Iyo myidogo bahasize ahantu bidoga cyane hari Mwaro mu bijanye n'ubucamanza. Buramatari yarakoze ibishoboka vyose gushikaho sigandoga imyidogo mike. Ivyo vyose vyerekana ibikorwa vyiza vy'uburongozi, igihugu kiriko kirahinduka. None rero Muramvya nayo nari ndayibagiye, navuze ngo ni 3 kandi ari 4. Muramvya yoyo rero nayo duhere hariya nyene kwinjiro ugiye ibugarama. Bugarama turiko turavuga abantu bigire inyuma yibarabara kugira ngo imodoka zironka aho zica. Abantu bwa mbere barabigaya, mugabo uno munsi ariho ababiryohererwa bavuga bati twaciye twubaka amazu meza ama etaje. Ugende mu Bukeye hasigaye ntukihamenya ubwinjiriro bwose. Genda mu Rutegama je mbaza kuraba higa, kuko kare bahora bateza imbere hariya ku mugwa mukuru w'intara ntibateza imbere ahari hirya no hino. Naragiye hari Imbuye uje uva mu Kayanza winjira ugashika Imbuye ukaraba, uciye mu Gasura harahindutse, hari amatara, byose ibintu byahindutse. Uvuye Mwaro winjira Muramvya muriko hariya muri zone Shombo nasanze harahindutse. Hose ibintu byarahindutse. Buramatari yararongoye intara ya Muramvya mu mukomera amashi, kuko naho nyene hari muhasigaye inyuma. None rero mwebwe Buramatari ico tubipfuza mwahora murongoye izo ntara, tubipfurije yuko mwoguma mutera intambwe
mutere muja imbere aho amabanga buca mujamwo muze mugire uko nyene uko ndahasanze siko nzohasiga. Umuntu wese atwaye igisate icyo ari cyo cyose agiye kurongora igisate icyo ari cyo cyose avuga ati uko ndagisanze siko nzogisiga. Namwe rero murumva ko muza mwamaze guca ugwevu, turabipfurije neza kuroranirwa mu mabanga mashasha aho bukera muzoshingwa. Mwebwe nagira ndabwire ko mwamaze kuba barukovongo ubu mutera muja imbere. None rero buramatari w'intara ya Gitega, urumvise aho uzoza urahanuza kuko nabo n'imvukira za Gitega, aho uzobona bicanganye gatoyi kuko uburongozi buragoye ndakubwire. Aho urongoye umwe wese afise utwiza kuronderako, umwe wese arondera utwiza kuko nta muntu atikunda. Uzobona umwe akwega ikoti, uwundi akwega hariya, uwundi akwega hariya. Ubonye aho bigoye urababonye abo uzohanuza ubwa mbere n'ababura amatari batwaye izi ntara, iyi ntara nibo bazi ahabitse akabanga k'intara. Uzi rero ntuzubibagire kuguma ubahanuza kuko hariho abantu iyo basubiriye abandi bacabona nk'abakeba. Namwebwe musubiriwe nimuhave muca mwibona nk'uko umenga mubaye abakeba. Mumenye ko mutegereza kuguma mufasha mu kubaka intara. Nimuhave muvuga ngo muragiye, mugume na mwebwe muca kwabura amatari muti bimeze gute gabura amatari, hanyuma ukagenda umubwiye akajambo. Ntimuhave muvuga rero ngo mubaye abakeba, mugende muzi yuko muzogumana nawe. None rero buramatari w'intara nagira ndagusaba ushike ngaha. Ega hariho benshi batarakubona mu maso, bakubona igihagararo babone yuko uzobabera kirumara. Uyu niwe agiye kuba icariho canje, niwe muzokorana. Iwanje muzohora muhashikana ibigoye gusa. Muribuka sebukwe wa Musa ariko arabwira Musa ati uriyica bene ico gihugu cawe, tora ivyariho vyawe, bazoza baraca imanza ziciriritse, ibigumya bari vyo bakuzanira. None namwe muzokorana n'uyu. Reka wegere ngaha badufotore kugira ngo mbona tureha. Turareha ni sawa. Namwebwe bo ngaha namwe mwari mukeneye kumubona, muramubona? Mwese mumurabe aho bukera azoba ari wanyu aje kubatemberera. Ariko naje nagira ndabaremesha ndababwira yuko ahari bukera atangura kugenda mu ntara nzomuherekeza mu makomine yose, tuzoba turi kumwe. Aho bukera amakomine yose ngomba kuyagendera turi kumwe nawe, tuganira na bene komine kugira twigire inama y'ibishasha tugiye gukora. Reka ndamuha ijambo rero, ijambo ni rwawe. Nyandicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, bubahwa mwese kugira sinihende, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro. Abanyagitega oye! Abanyagitega oye! Murakoze cyane. Nyandicubahiro nagira ubwa mbere hoho ngaragaze akanyamuneza kwiteka mwaraye munteye yo kurongora ino ntara nziza yacu ya Gitega. Nkuko twama tubivuga turi kumwe twese birashoboka. No kuvuga rero ijambo rya mbere nagomba gushikiriza no kubakengurukira kuri rino teka. Irya kabiri nagomba nyandicubahiro ndabemerere yuko impanuro zose muduhaye muri kino cigwa mutanze tuzifashe nka nkama, kuko nofata yuko mbere ari nk'intumbero
tugiye gukorerako kugira ngo twuzurize abanyagitega bose. Turabemereye rero bene umurango babona yuko zino ntumbero muduhaye na zino mpanuro kivyeyi tuzozigendera, kandi na gatonyi ntitugomba yuko mwohava muvuga muti twacishije impande kwizigira uyu muntu. Turabemereye yuko tuzokurikiza intumbero zose z'igihugu muri rusangi na cane cane nizo muduhaye. Ica gatatu twemeye nuko tugiye kuba abasuku b'abene gihugu. Ivyo dutegereza kubikora, ariko turasaba abene gihugu b'Igitega bose yuko bokwemera tukabaja imbere. Abafise ibibazo bakabidushikiriza, ariko natwe tuzoshika ku kivi kugira ngo twumvirize abene gihugu, twumvirize ingorane zitandukanye bafise, kugira ngo vya bisongerezi mwampa nze ndabishikirize izo ngorane kugira ngo tubasukurire atagahaze. Akanyuma n'icubahiro nagomba gushikiriza nuko nagomba kubamenyesha yuko uno munsi muri Gitega tuzi yuko hari itunga kama, ubutare burahari. Twiyemeje rero kuzohagararira iryo tunga rusangi kugira ngo tumenye ivyimbwe iyo bigiye, na cane cane bize biramire abarundi bose. Twarishinze rero naho tumaze imisi mikenyi ngaha muri ino ntara ya Gitega kugwanya rwa rudandazwa ruciye mu kinywabi bita fraude. Turamaze gukora ibitari bike tugwanya n'abaduza ibiciro, kuko tuzi abagira uko baba bariko batuntuza abene gihugu. Turamaze gukora ibitari bike, kandi ndashima yuko inzego z'umutekano turiko turakorana neza, tukabizeza yuko n'ubundi tuzobandanya urwo rugamba. Hanyuma rero turazi yuko hari ibikorwa vyinshi abene gihugu baturindiriyeko, ariko ivyo navyo turafise imbonakazoza y'ibihumbi 2040 na 2060, aho twifuza yuko Uburundi buzoba ari igihugu cigaburira, ahandi naho tukifuza yuko ari igihugu giteye imbere. Rero iyo mbonakazoza tuzoyikurikiza, ibikorwa birimwo tugerageze kubirangura n'ishaka ryinshi kugira ngo turamire abene gihugu mudushinze. Nkaba ndangije mvuga nti nyenicubahiro, Imana ibahezagire. Murakoze. Arakoze cyane, Imana imuhezagire. Mwese rero uko mwaje, Imana ibahezagire. Murakoze. Ego TV, umunezero wacu kuri twese.